Muraho neza, nizere ko muri amahoro aho muri hose. Uno munsi ndagomba kubabwira ikintu gihambaye cane, naco akaba ari ikintu gikaze gishobora kuguhindurira mu buzima, kuko uno munsi ndashaka kubabwira ukuri kubabaza ku mafaranga abantu benshi batigeze bamenya, kuko mu gihe turimwo abantu benshi barakora cane, abandi nabo ugasanga bahora bagerageza ariko bigatuma ba bantu bakomeza kuba ari abakene. Rero uba wigeze wibaza impamvu? Rero uno munsi ngira ndakubwire ukuri, naho ushobora gusanga ukuri ngiye kukubwira kubabaza, ariko mugabo nta kundi kuntu ushobora kubigira, kuko ukuri nubwo kubabaza ukakumva ni ibintu bishobora kuba vyo guhindura, ugasanga uvuye ku ntambwe wari uriko ugasanga ugiye kwindi ntambwe, kuko niwaba uri umuntu udashaka kubabazwa, ukababazwa kuri ca kintu c'ukuri, nuko impera n'imperuka uzoshobora kwicuza. Rero uyu munsi nuko uza kumviriza iyi video, kuko ni video ishobora kuba ngufi, ariko iyi video mu kuba ngufi ushobora gusanga uyumvirije, ushobora gusanga yohindura ubuzima bwawe, ugasanga uramenye iyindi myitwarire ushobora kwitwara ku mafaranga, ukamenya uko kuri wahishwe ku mafaranga, ugasanga n'ibintu bishoboye guhindura ubuzima bwawe. Rero nuko wofata akanya ukumviriza iyi video, kuko ibintu ngiye kukubwira hari abantu benshi babikoreyeko kandi vyagiye bihindurira ubuzima bwabo. Rero ukuri kwa mbere nashobora kukubwira wahishijwe ku mafaranga, nuko amafaranga ataza ku bantu bakora cane gusa. Ikintu nokubwira nuko amafaranga aza ku bantu bamenya ukuntu bashobora kuyakontorora. Mu gihe utazoba uzi ukuntu ushobora gukoresha amafaranga, sinakubesha ndetse bigutangaza niwabona bishobora no kurangira uri umukene, kuko ushobora kuba uri umuntu ukorera amafaranga menshi kandi ugakorera amafaranga menshi cane, ariko amafaranga yawe ugasanga ukweze kuza guhera amafaranga yawe yaramaze guhera. Mu gihe uzoba utazi ukuntu ushobora gukontorora amafaranga, nuko ayo mafaranga nuko uzoyaronka atakintu uzoshobora kwitezamwo imbere. Rero ico nokubwira nuko wokwiga ukuntu ushobora kumenya ukuntu wokontorora amafaranga yawe, kuko mu gihe uzoba uzi ukuntu ushobora gukorera amafaranga, kandi ugacumenya n'ukuntu ushobora kuyakoresha, ukamenya ibintu ushobora kuyashiramwo, ukamenya ukuntu ushobora kuyagaburamwo imice itandukanye, muri ico gihe uzoba uriko uraza mu ntambwe y'iterambere, kuko abo bakire bose ubona bafise amafaranga, abo bantu bose ubona bamaze kugera hejuru, suko batangiriye ku bintu birenze, suko batangiriye ku bintu biri hejuru. Rero nawe ushobora kuba wotangirira kw'ivyo ufise, vyoshobora kukugirira akamaro. Hama reka tugende ku kuri kwa kabiri. Abakire uko bameze ni ba bantu badafata ngo bakorere amafaranga, ahubwo abakire bafata y'amahera bafise, bakaraba ibintu bashobora kuyashiramwo, ivyo bintu basizemwo ugasanga bibazaniye umusaruro. Nivyo abakire ivyo bintu barabisobanukiwe. Mu gihe abakene bobo bafata y'amahera barose, bagaca bayafata bakayashira mu bintu bashobora kubona yuko vyoshobora kuba vyo kwangiza ubutunzi bwabo. Rero ico kintu abakire baragisobanukiwe, barazi yuko nyamba arose amafaranga, ni wa muntu aja ahantu akibaza ati mbega amafaranga yanje ikintu noshobora kuyashiramwo covyarira umusaruro coba ari icayi, akamenya yuko namba arose amafaranga yashobora kuyashira mu kindi kintu gishobora kuba comuzanira ayandi mafaranga. Rero ico kintu abakire baramaze kugisobanukirwa. Reka tugende ku kuri kwa gatatu wahishijwe ku mafaranga. Ukuri kwa gatatu wahishijwe ku mafaranga nuko amafaranga nyamba uyarose ukabona ariyongereye, nuko ufata ivyo wayakoresha bikiyongera, ugafata namba y'amafaranga
ari ahantu bashobora kuba uyashora ugasanga amafaranga akuzanira ayandi mafaranga, nuko ushobora guca wongera kugira ngo ushobore gusanga amafaranga warose menshi. Ariko mu gihe abakene bo baca bafata amafaranga yabo nyamba yahora spending ahubwo agaca spendinga cane. Rero ntibize bigutangaze niwabona umuntu akorera amafaranga menshi ariko ukabona igihe cose ahora ari umukene. Rero ntibize bigutangaze niwabona umuntu ameze gutyo. Urumva umuntu azoba azi ukuntu yoshobora gufata ngo amafaranga yiwe ayashire mu kindi kintu coshobora kuba comuzanira ayandi mafaranga. Ikindi kintu kimwe nokubwira co nuko amafaranga ameze nk'abasirikare, kuko abasirikare iyo batumwe ku rugamba baragenda bakurwanira bakakuzanira ibinyagano. Rero n'amafaranga uko ameze nk'abasirikare. Amafaranga iko nokubwira nuko wayafata nk'abasirikare ukayarungika ku rugamba akagenda akakuzanira ayandi mafaranga. Rero ico kintu naco nuko mwociga kubikoresha, kuko mwoshobora gusanga coshobora kubafasha mu buzima bwanyu. Hama wewe uriko uranyumviriza, ico nokubwira nimba uri wa muntu ushaka guhindura ubuzima bwawe, nuko utangura gufata amahera yawe ukizigama, ugatangira gufata amafaranga nubwo yoba ari make, ukaza uragenda ubika make make, kuko ico nokubwira namba umusi ubitse 5 ejo ukabika 1000, ejo ukabika 2000, nuko amafaranga batera ariko agenda agwira, kuko abakera nibo bavuze ati isorosoro rigwira iyo rica. Rero nawe nuko ufata nyamba urose 10,000 ukamenya yuko 1000 yuko atari gwawe, uramba urose 100 ukamenya yuko 1000 yuko atari gwawe, ukamenya yuko ari amafaranga ushobora kwizigamira. Kuko ikintu nokubwira ni waba uri umuntu ufise imyaka 20 kuva ku 20 gushika 30, ukaba ari wa muntu wonka amafaranga yose ugaciyaje, ntushobore kumenya ukuntu ushobora kwizigamira amafaranga yawe. Nukuri sitakubeshe, mu myaka iri imbere uzosanga ari ibintu bizokubera ubusa, uzosanga ari ibintu bizokuzanira imbogamizi mu buzima bwawe, uzosange uhora wicuza. Burya abakera nibo banavuze ngo inkoni ngo witwaza mu busaza wica ukiri mu busore. Rero nuko mwokwiga gufata amafaranga mukagira investing, hama mugaca mufatayo amafaranga mukaraba ikintu mushobora kurashoramwo, mubona ati iki kintu ndabona yuko kizoshobora kunzanira amafaranga nko mu myaka nk'itanu iri imbere canke imyaka nka 10 iri imbere. Ico kintu abakire baragisobanukiwe. Mugo abakene babona ba bantu uzosanga bashaka gushira amafaranga yabo mu kintu babona yuko corora kibazaniye inyungu ijoro rimwe. Hama ico numva nosozera ndakubwira nuko nimba ushaka gukira nuko wotangira uyu munsi, kuko iyo uri wa muntu utangira uyu munsi ufise amahirwe yuko ejo ushobora gushika ku ntsinzi, navyo ushobora kugufasha. Hama nizere yuko iki kiganiro cakwigishije kuba ugejeje ngaha. Rero nuko wokora sabone kugira ngo imisi yose nitwashaka ko ibiganiro nk'ibi uzoba uwa mbere mu kuronka notification. Kandi nizere yuko ikiganiro cakuryoheye, kandi like ushobotse gisangize n'abandi abacuti bawe, navyo bishobora kuba byohindurira ubuzima abantu benshi. Hama namba ngo ikiganiro coba cakwigishije nuko umanuka gaho muri commentaire ukandika ati carigishije, canke namba ubona nawe hoba hari ikindi kintu ubona ushobora kuvuga cerekeranye n'amafaranga, nuko wocandika ngaho muri commentaire, kuko gishobora kuba hari abantu cokwigisha ugasanga naco kibahindurira ubuzima, kuko kuri iyi si uko bimeze bisaba yuko tugenda twiga. Hamagaze reka twizere yuko uguwe neza, naho utaha mu bindi biganiro vy'ubutaha. Ciao ciao.